Sisi ngo yumva ibiro byinshi twatugase gushima. Sinshobora kubabwira mushobora kubyumva musanzwe. Wumva umeze ari mu Bubirigi basha. Papa banyu baje mu Bubirigi. Banyu baruri indege. Inyuma yo guhura na papa wiyumva gute? Nije gisonde ko ndakubwira nyene wabona dufite ariko tumaze umwana wa papa nyene murambona. Kandi papa bari mu diaspora. Papa wanje yari mu diaspora. Binyereye kunyaruza ndagusaba Imana Imuhezagire. Imuhezagire Apotre Mbayahaga wacu papa wa Sisi. Yego Imana Imuhezagire nukuri je sinzi ngene novuga kuko bijya bintu nukuri genda mugombe mwiyumvire sabantu bose. Yego kandi mwe n'abandi bantu bazoja mw'ijuru. Cyane gose. Ugiye ijambo ry'Imana rivuze ngo mw'ijuru tudosanga y'abantu mwe mwita indaya. Yego urukundo nigo ruruta vyose mu bisanzwe. Kandi mu buzima birasaba korosha umutima. Je abantu benshi nanje bakunda kundungikira amaliki ya Gina amafoto umukobwa gute muganira baje no kukumana. Yes bakunzi ba Yagatech TV reka ndabikaze nongenda bashimire ngo gwese mukomeje kudukurikira wabe hano mu gihugu cyacu c'u Burundi. Yes ciza waba uri muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give a visa. Ugumundabana iyo ntangiye gukora ikiganiro mama bizi ko ndi fite vibes z'ibisazi ndabahe nagasopo imbere ko ntangura ikiganiro hari abantu bavuze ngo sigaye ngira ngo presentation nishima oya kwishima no kumenyera ahubwo naramenyereye ndiga mama bizi ko ntaje nyene mbariko no muyemvite ariko ukaba utaragira subscribe kuri Yagatech TV ndagenda gusaba ugire subscribe ukaba bien sûr uri ryambere uravye YouTube channel yacu ugenda ugite subscribe ariko osi ukaba wari ikiganiro cacu ukaba wakunze Sisi dola Sisi usho partage kugira ngo abantu benshi babibone. Yes yendiga rero guys banyiciye presentation ya mbere that's why mwumva ariko ndavuga for kavuga nayo banyiciye presentation ya mbere hano muza mwicomeka mu biganiro nako barakora turababujije yendiga rero mwamuzi ko ndi kumwe na n'umuinvite wanje uno munsi no mukobwa wa Yagatech TV umukobwa Mbayahaga uno munsi ndamuzanye inyuma y'igihe cyo guhura na Mbayahaga uno munsi ndamuzanye kugira ngo twongere tubahe vibes. Cheers keza gushika sorry navyibagiye ucuza kongera kaze cyane. Merci beaucoup. Urakomeye? Meze neza. Abakunzi ba Yagatech TV ndakumbuye cyane. Muri umuryango nyene nando. Naronse. Sawa tumugarukane canke mwamuhaze. Tumugarukane. Amakuru y'imisi. Ni meza ndashima Imana no kuri. Wabonye ko dusa? Apana bisanzwe waranyiganya ariko. Oya no waranyiganya. Ndabivuge byose ko ndi umunyamakuru ndabaha amakuru abakunzi bacu. Nakwingenza ngiririmba basi ariko murayibona. Twebwe dufana. Bari twanyiganya basi. Sawa murabizi none ko namwiganye kandi none ko dufana. Umunsi umwe uzosubire muri presentation kuri TikTok. Yes akunze ba Yagatech. Nzayisubiramwo cyane. Sawa. Ko dufise amasoni wa Jama soni indaya n'ukuri ntunzi ntumenyereye basi. Mbega urazi ko ibyo bintu ugira ugishika hajyanye bija muri presentation. Ego ndi imbere y'abantu ko yawe turamenyeranye. Aba yabisize. We turamenyeranye. Aha naho ndi imbere y'abantu benshi we ko barandawe. Urumva ugira udusoni. Sawa. Rero sasa tugarukanye inyuma y'igihe tuvanye n'umuvyeyi wacu twongeye tumushimire kandi tumwifurize ibihe byiza hari mu Bubirigi sinzi ko aragaruka. Muhezagire cyane. Sisi ngo yumva ibiro byinshi twatugase gushima. Sinshobora kubabwira mushobora kubyumva musanzwe. Wumva umeze ari mu Bubirigi basha. Papa banyu baje mu Bubirigi. Banyu baruri indege. Inyuma yo guhura na papa wiyumva gute? Nije gisonde ko ndakubwira nyene wabona dufite ariko tumaze umwana wa papa nyene murambona. Kandi papa bari mu diaspora. Papa wanje yari mu diaspora. Binyereye kunyaruza ndagusaba nyuma yo guhura nawe nararyohewe. Ha ibintu byinshi nungutse turi kumwe. Ha ibintu byinshi
yaranteye intege je daye narinze ati hari utuntu nsubiramo nkabona umengo ndiko ndexagera vraiment nkavuga ati ndiko ndasubiramo umuntu tutangana umuntu w'umwubahwa ariko arambwira ati kibondo ingabirano yawe ikoreshwa Imana yaguhaye uburusha ndarufise mu mbabari nabonye akantu wapostinze kuri TikTok abantu bakubwiye ngo utagisubiramo ngo Mbayahaga nivyo hariho urumva kuva tugihura ngira ntibari baherutse kubona ama video yiwe kandi naje nayi mu kuri shoot sasa bari baherutse kubona ama video yiwe ndiko ndamusubiramo ibintu nk'ivyo hacari ama commentaire menshi ashaka bamba ngo mbere kutakimusubiramo ngo yarakubuje no ntiyambujije ahubwo kugene yamuteye intege neza ko tukiva harya arashasireho nka zitandatu ahubwo rero ni kubera nyene gusa umwanya ni kubera umwanya ugira ungora umwanya uri kurangora bigaca umva bisaba yuko ngenda nkarondera ama video nyene abatwengeje mbashaka gusubiramo rero urumva hajya anye nkaziga mba ndiko ndakora abarizo duhurirana kuri TikTok nkaca mvuga ntereka ndayisubiremo ariko izindi ugaca usanga nsiniko ndazibona sinda kurondera uca usanga nta mwanya ndiko ndaronka ngo ngende ndondere neza niyo mpamvu mwari mumaze iminsi rero mubona ntakondagira ama video yiwe abantu benshi bamwe biyumvira ngo ashanga hantuka ngo nukuri ntiyambujije kandi mwarabonye ikiganiro bano kuri TikTok ngo mutarakira mugene mukirabe zikiga kw'ibihumbi 100 mugene mukirabe musire mu murabe yo ubundi umwana mu rugo kwa papa ari abantu rero bo like wowe ukimushikira kubera ko hari utuntu tuvugira ngaha kubera ko abantu je tutarinde twamenye ko ikiganiro minyane toujours nje twajanye amasoni yarafise guys umutima wagira uturiki inyuma yo kuvayo washitse muhira wari wumva umerewe gute oya je mu buzima bwa misi yose noneho abantu banzi baranzi ndi kumwe n'abantu tutamenyeranye atari abantu nyine uvuga ati umuntu turazinanye turamenyeranye onshako ukampunyura ukavuga ati Imana yanje we hariho je n'abantu duhura ambonye gutya akavuga none ni wewe kumengo nyene bijya bintu bijya busazi wo kubona basi murajya ama video n'ukubonye nyene mu buzima busanzwe ujya muntu nawo muhuri kubera iki biravana n'ahantu mbandi n'abantu tuba turi kumwe rero muri urya mwanya nari kumwe n'umuntu nubaha nategerezwa nyene kwifata nyene hari n'umuntu rero yanyandikiye ngo higamye ngo ni ciza ngo cari kiryoshe ngo mugabo ngo nk'umunyamakuru ngo ifoko bifata nk'umunyamakuru ngo aragira ngo amasoni guys hari mushika imbere kubera icubahira umugomba niko abanyarwanda bavuga kubera ko icubahira umugomba utegerezwa guhindura minimum ugashiramo le respect kandi tumushimire papa wacu ni nkuko jewe uko nifata imbere ya minyoni atari ko nayo gushashika nifata hariya cyangwa uko nifata kuri uko actinga kuri TikTok sinategerezwa kugenda ncanshika actinga bimwe nigira ngo imbere yiwe kujya n'umuntu w'umwubahwa cyangwa nk'umunye nka jewe uko twari twakora tukagira gutya anye shika namubwira ngo hewe oya ntikunda ntishoboka hari ibintu bidakunda gazi ahantu hose ugeze urashaka kuvuga ati jewe ngiye ngahanye aha hantu nifata ukungeze aha nifata ni nkaho ujya ufise abagenzi hari abo ugurukira hari abo muri kumwe wisanzura n'ahandi uri uba nyene uri pose bimeze nuko nyene bimeze hama inyuma yo kuvayo naragiye muhira ndavyumvira neza ngo vyabaye ndavuga ndiyumvira ikiganiro cabaye minyoni arabizi namwe ndamusesa ndamubaza kizosoka cyari kizosoka nuje ndacakiraba nejo mwijuru namye ndakiraba kandi barambaza muhira none ico kiganiro uzokiraba gushika ryari uzokiraba gushika ryari ndayikunda iyo hasegize umuntu asaba link biraryoshe kubona abantu twita nk'abakozi b'Imana canke abantu bakuze bafise icubahiro mu gihugu bafise icubahiro muri societe ugasanga ariko arafata impano z'abantu impano abakazikuza ya mpano abantu babona nk'ubusazi ariko bakayibona nk'impano akagutera n'intege ivyo bintu si vy'abantu bose ndabibabariye rero abo bantu ni bake mu buzima dufise ni bake bahari niyo mpamvu vraiment
Imana ibahezagire cane, Imana imuhezagire Apotre Mbayahaga wacu papa wa Sisi. Yego, Imana imuhezagire nukuri je sinzi ngene novuga kuko bijya bintu nukuri genda mugombe mwiyumvire sabantu bose. Sabantu bose, si umuntu wari we wese, si umukozi w'Imana wari we wese. Hari bavuga yobona nk'ama video nkora kuri TikTok avuga ati umusazi je twokwicara. Bego twokwicara. Ahubwo dushime n'undi muntu yabonye ikiganiro mwakoze, nawe n'umupapa kuzi ari muri Australia. Muri Australia yes. Aravuga ati uyu mukobwa naramukunze ko n'umuntu yuguka agakora ibintu nateko barakora ibintu babona ko ari ubusazi. Abo bantu vraiment. Kandi uko muwasumvye ubumuntu, hari n'umuntu abonye yanditse muri commentaire ngo kuva je ntango kurikirana Mbayahaga. Umutima wanje warugurutse, numva sigaye numva nkunda Imana. Cane gose. Rero cane vraiment bijya bintu ni ibintu ahubwo rero bimwe bavuga ati gutanga ubutumwa canke kuba umukozi w'Imana. Kijya kintu caranyigishije cane kumva wakira umuntu uwo ari we wese uko ari kose ukumva mwoya wo muyagisha erega niko gutanga ubutumwa umuntu nimba na Yesu baramubajije impamvu yicarana n'abanyabyaha canke abantu aravuga ati none bwa butumwa buzobashikira gute ntabicaye mu ndabaganiriza niyo mpamvu je kuri we basi igituma mvuze uku hariho abantu benshi batubone nyene basi babona ama video nyene akana ko ari ubusazi pe ari ubusazi canke bakakubona kujya actinga kujya kibaza ko no mu buzima bwa misi yose ari kumeze kandi noneho bigena n'ibintu bige n'ibyaha gahemwe ngamusenga mutumoto oya hari ababona nyene kumengo sinzi hari umva hari ibintu twihaye kumengo hari ibintu abakobwa b'abarundi kaze hari ibintu tutokora umukobwa w'umurundi kazi niyo kina filme niyogira iki voilà niyogira iki ariko hari abandi bantu bashabibonamo nk'Imana nukuri Imana imuhezagire mana yanje Imana mwarumvise ko yampaye nakaze ko igihe nzogenda kuramutsa n'abana n'umuryango nkaya gateke Imana imuhezagire nukuri Imana imuhezagire ahari hose yumva ko ndamushimira cyane nukuri si je n'ikintu nabonye ndatangara ndavuga gute kandi mwe n'abagiye abantu bazoja mw'ijuru cyane gose ugiye ijambo ry'Imana rivuze ngo mw'ijuru tudosanga yabagiye abantu mwe mwita indaya yego ufite abantu bakritika n'abantu ugiye mu buzima bwabo bwa misi yose yego mwe ntiyoza kuri kamera ngo asubire ngo Mbayahaga yivire umukobwa w'inzigo irimo kwicira mu nzu nta muntu twigira twisorera agafilme akavuga ngo vyambere ngo zame ngo sound ngo hasi cyane ico kintu naranakimubwenda narakimubaje ndavuga ni gute uri umukozi w'Imana uri umuntu basi yubashwe kandi novuga ngo azwi ngira ngo nta muntu kweko ngaho mu Burundi hari abakozi b'Imana abantu benshi babazi ariko ujya nibaza ngaho mu Burundi ko ata muntu umwe atamuzi baramuzi vraiment ariko ukiyumvira minyona agafata kamera yiwe na kameramani wiwe akagenda muri biho yiwe akamwakira avuga ati ndaguha ikiganiro wowe minyona avuga ati ndaguha ikiganiro ubaze ko hari abakozi b'Imana abari bo bose ushobora kugenda gutyo onye ngo ushike ahubwo uvuze bitoya nafise biro zazindi zanozeye zimwe mu kugira ngo wica urinde gukunkumura ivumbi ryakumaze si bose bakwemerera mugo umuntu afise biro nk'iyafise vuga ati nk'iyafise akakwakira n'umutima mwiza guys n'umutima mwiza hari abantu benshi bakunda kuvuga de commentaire negative canke abantu bakunda bujyanye hariho n'abakozi b'Imana bamwe nabonye sometimes bamuponda mugabo ugiye yigisha ibintu vy'ukuri cane gose cane n'umutima yerekana wonyene kandi ikindi naco baravye tuzobamenya nuko kuvyo bakora no kuvyo bahama ivyamwa vyabo ukuri none umuntu afise urumaze kuba afise urukundo akaba afise like n'ubuzima bwiza yifitiye si umuntu asaba hari ikindi kiganiro ciwe camfashije yako yavuga histoire na madamu yaranyemereye ikiganiro papa hariho ijya naricaye nakiravye ndavuga Mana ntayitokura umuntu kandi caranyigishije gose caranyigishije cane nanjye nasanze ikintu urukundo nigo ruruta vyose mu bisanzwe kandi mu buzima birasaba korosha umutima burya guys ndababwira abantu kenshi uzosanga banakenyewe dushaka tunabivuga yego bose ko umuntu ashobora kwina afise umutima mwiza mugabo abantu nivyo bazojya like uzosanga ibintu vyabo batazobiteramo cane yego usanga afise umutima mubi ego tugushimire rero papa wacu narira gusanje basungira umukobwa oya ngese
ego sawa, ni bon. fresh turindire gato cyangwa turindire gatoya nibo rero sasa sisi ndako twari tukumbuye kuri Yagateke abakunzi ba Yagateke hari umuntu abikiganira mukarabigira hari umuntu yagutelefone aza gushorera nimba atari uko turagira publicité gushasha nukuri je uyantefuye ku telefone nta muntu umwe yigeze oya hariho nivyo hari abantu banyandikiye gusa abantu rero murabaza gusa ntimuza muguma mubaza nangahe ukorera he biherera hiyo ko ntababona ushaka mfire ngahe Bujumbura guys nukureka ndababwira nimba wumvise ko mutama yatubwiye ati ebana wowe unakeneye telefone ubipfuye canke n'umwana yikeneye uyizana iwanje tuzojana kwa Dorasi noneho nimba umukunda kwikutoza kuneza imbere vraiment ariko sima ko namushorera ushaka ko bifisi uko muha sisi 100 wewe ngo harimo nagwasami ukamera guha 1000 bariho vraiment ahubwo ni baraye badutemo ni hata nimba duhumbi jana wewe ko bisi no zana amafaranga umwana akore ko atari karasre inga yakasega mwavuga ibindi mwako muri karakora ifo mu supporting nivyo vraiment urugendo rwa TikTok rugeze kumengo mbwa mesi ntiwacereje uriko kazi oya jewe kubera umva mu bisanzwe hajyanye sivyo dukora vyo oya ahubwo niko ndakubaza urugendo kuko muri ugo rugendo rwa TikTok rurakuvyarira ubuzi nico nashatse ni muri yo wene nashatse kubaza ibibazo harimo ubuzi yes nico ndiko ndakubwira nti TikTok je vraiment aho bigeze ndashima pe ndashima gose yarampaye abantu kandi ubutunzi bwa mbere n'abantu vraiment yarampaye abantu TikTok aba novuga nti abo yarampaye abantu bingenze daye niko novuga urabona na ponje ntwari guhura iyo ntawangira TikTok basi nimwari guhura none ntanda musubiraho ngira TikTok twari guhura none vise papa w'amaraso oh my god hari ibintu byinshi abantu benshi yampaye hari inzira nyinshi yanyugururiye hari hano nshobora kugenda ugasanga ndahasanze umuntu ankunda akamfasha service kavuga ati kandi ni wogira n'ikibazo nkagenda ahantu ari nk'ikintu ngiye kurondera basi ntazi nk'iyo ntumutwe nkasanga aho umuntu akavuga arankunda mva ni ibintu biryoshe cyane niyo mpamvu rero novuga nti kuri jewe aho basi aho bigeze ego ntaho ndashika pe ntaho ndashika ariko novuga ndashima aho bigeze kuko ndamaze kubona basi ntibikiri nkuko twatanguye bimeze kandi ubu unyeje mbona umuntu abana n'abantu bako baravyakira bamaze kubona ko atari ubusazi mbeko bamaze kubibona ubu abantu bararyoherwa baragira iki baramaze kubona ko atari ubusazi vraiment mbeko abandi bakunda kugira live kuri TikTok jewe live abantu benshi bakunda kunsaba live ego abantu benshi bakunda kunsaba live nanje je no kukumana nta mwanya ndonka wa live kandi kini naco je nzoyigira vraiment nzoyigira gusa kandi yoroshe mwijoro voilà mwijoro aho no ikorera hose no ikora mwijoro gusa hari igihe nyene mwijoro usanga umuntu yatashe yarushe ugasanga ntose n'umwanya wo kugira umva iyo live bigusaba kandi je nzogenda umunsi ugenda ari wabo ndayibasabire je uzinduka ugenda ukora ugenda nko ku kazi canke ikumva umwanya usanga ukugoye rero ikintu ahubwo ngaha live nabonye mwijoro niho nyene uvuga ati ngaho ugafata nk'umunsi ukavuga ati ngirangire live bana feminite abantu bose kuri TikTok mumbwira ngo kora live tugutemo kora live tugutemo mbege ma gift nyine bavuga namaye jewe izo gift munyemera mutazimpaye rindira ndiko nditegura nzoza ndabaganirize ndaye ko mutazimpa guys hano muri kuri TikTok je cyambere soco hari abantu benshi babona bafite ikintu nshaka kugira abantu hari abantu bamaze imisi babona hariho film tuzosohorana turi kumwe na Dorasi turi kumwe na Gina igituma ndayivuze ni kubera ko nabonye amakomantere ukabona Dorasi ko arimwo Gina ko arimwo ukazibona n'abantu ku ruhande ngo bakorana ngo na Gina guys aho kanagenda kagaruke ko je abantu benshi nanje bakunda kundungikira amaliki ya Gina amafoto umukobwa gute muganira baje no kukumana
kirazira kujija umuntu mutaricarana canke nukuri je vous jure je vous jure kirazira kujija umuntu mutaraganira ngo mwicarane wumve ingene yaga wumve imiterere yiwe wumve ingene ameze kandi kini naco abantu ntidushobora kumera kumwe wowe ufise uko uteye minyo nanje suko nteye jewe sishobora kugendana ngo nawe tumeze kumwe bonyene nta nabo noronka kuko n'amahase même les vrais jumeaux barafise kandi batandukaniyeko barafise ntibashobora kumera kumwe umwe ashobora kuba akunda n'undi yanka cyangwa se umwe arashavura uwundi ari cool umva ntimushobora kumera kumwe abantu bose bafise ukuntu gutandukanye nta na rimwe uzigera uronka umuntu mumeze kumwe ingene ameze kandi ikindi naco je nibaza yuko abantu tubona ngaha ku mantu zene tubona kuri izi mbuga ivyo bavuga iki tugiye kuraba mu buzima butandukanye usanga nta hantu na hamwe bihuriye nta hantu na hamwe hari abantu bazanga kugira bitwikire ibikorwa vyabo bironkera uburamuko baze bironkera iki ugasanga nivyo bintu akora bivuga nta naho bahuriye navyo urumva ugasanga kugira bitwikire nyene cyangwa ugasanga n'uwo muntu yigira ngo n'umuntu umwana mwiziki mu buzima bwa misi yose nta n'ikintu afasha uwundi nta n'umuntu yomutakambira ngo mfashiki urumva ugasanga wa muntu nyene tujija tukabona ko atacamaze ugasanga ni bafite ikintu amaze muri societe rero jewe ku kintu cerekeye jina novuga je tuzinanye basi ntituzinanye gose nyene gose amushobora kumenya ngo umuntu ngo ameze uku nyene ngo umenye ingese hari umuntu ubona hari no muhatihisha je duhurira mu bintu vy'akazi vya TikTok iki urazi jina serious ariko jewe uko ndamuzi nta mwana mwiza nka Jina nta mwana ari serious nka Jina nukuri kandi nivyo bintu jewe nta ivyo naho ntamuzi gose je nta bintu vyatari nta ngeso mbi zatari hariho n'ibintu yavuze abantu rero abantu barankukuri burya umuntu nimba avuga ikintu kugira ngo nimwahora ntuze umutera amabuye we ega ashobora kuba bagiye ibintu yavuze avuga ati jewe narabaye muri ubu buzima n'ibintu vya passé burya abantu benshi bemera nta muntu umwe adafise passé n'umuntu wese afise passé nimba umuntu ahisemo kuyivuga kandi nta muntu umwe ase kahise keza gusa umuntu wese ase kahise kabiki ugiye niwavyemera hajyanye umuntu agutwara umuntu muricaranye n'ubu sisi uyu mwana ngahanye nari hafi cyane rero bisigwa ngo umuntu nimba bivuze mwakira ahubwo mufashe umwegera umuhede conseil mwako mutuka ngo indaya byo kuhera bigeze ku yindi level nako mwamushinjije ngo numurezi byene byo navyo Jina rafise umuntu wica ndacira erega shoko kubegize igikomeye cyo kuvanga ati numurezi byene kubera ko usanga ico gikomera amagwituma avuga ko yagiranye n'abantu kandi ikindi nabo sinzi aka video nigeze kubona kuri TikTok mu TikTok ezo ngaho mu bundi yene yakakoze nta kintu na kimwe wakora ngo nezeza abantu personne nta kintu na kimwe uzokora wambare nk'abahungu bakubwira ko wambaye nk'abahungu wambare nk'abakobwa bakubwira ntibikubereye wahenye canke ntibikubereye ivyo bintu wambare usuke bakubwira ati je hariho video ya kije kiganiro twakoranye na Apotre hariho komantar nasomyemwo umuntu ariko arambwira ngo ibintu vya kwambara amahereni ngo kwambara ipantaro ngo ngo gusukisha ngo mwana ngo wantuze nawe n'amapantaro ngo mwana ngo nk'umukozi w'Imana n'amapantaro ngo gusukisha ngo biki ariko hari abantu benshi baje ntaco nishuye ko jewe mu bisanzwe ama komantar nyene ata yende commentaire ntitaho ubona ko zifise comment cyo bituma nabandi babwira ngo mukore cyane muhegu abantu nibo bamwishuye baramubwira nibaza yuko umuntu wese afise imyemerere yiwe afise ico yemera afise naho yakuriye wowe rero nimba wakuriye mu muryango utemera ivyo hari abandi umuntu ashobora kuriye mu muryango kujya anya n'amakiyotire adashobora kubasa Tanzania bafise uko bambara canke bafise kiyotire yabo natwe dufise yacu yego n'abamizini bafise uko bambara abapantekote bafise uko bambara rero umuntu uzumora ukwemera umugabo w'imizi mashobora kwambara ikanzu kandi ari umugabo ariko undi umugabo nk'umutamo hari ya ruguru ntiwo mushira ikanzu ntiwo mushira ikanzu y'igitenge nico gituma rero ahantu hose hari kiyotire mwose afise aho yakuriye mwose afise uko ateye umva ntidushobora gutera kumwe twese on doit se comprendre se comprendre sivyo guys jeje kintu nashaka ko duhereza ko ava yuko mwe mwabonye gute mwebwe aya mazi muyabona gute amazi mu mwazi gatse kubera ko guys je no musi namutumiye as girlfriend
my girlfriend mugane musha iyo mutangirira nabi girlfriend ntajyana gica kuri silent vibes twitwa girlfriend turaba girlfriend turaba numugirl nandi umugirl turaba girlfriend tugira tujye mutsubabarire ntsobahako murabirabisha amazi ariko ntimubikorako turabira turatira amazi niki rero babwira abakobwa mukora ibintu bimwe kubera ko mu bintu mbona ngo uri mu bakobwa abantu baprecia bakunda kuri TikTok agenda amaze kubibona no ko abantu baranyikundira n'ukuri kandi Imana ibaheze janye niryamira nifitiye abafana nkabajya naho nryama nkaruhuka n'ukuri Imana ibahezagire hari umuntu ashaka kugukunda hari umuntu ashaka kugukunda atakintu na kimwe atakintu na kimwe yitaye atakintu na kimwe akaroro ndakaguhe jewe hariho umuntu jewe mu bisanzwe ama message ya TikTok urumva nyene kenshi sindayitaho usanga ari wa muntu usanga mu makomantere mpa nimero yawe kandi n'ukuri abantu basaba ama nimero y'abantu baze baratahura negasha ugenda kuri TikTok ukaca utanga nimero yawe ugasanga nka message jana bose bavuga mpa nimero yawe uwo muntu ntubuzi ngo agira mbwira iki hari no kwandikira ngo bite ngo umeze neza cyangwa zino gukonseye as umuntu nyene wo mu professionnel ahubwo uzoshira nimero y'akazi urumva voilà yego kubera ko afuma abwira ivyo akora hama uwo murondeye ari ibintu apana ngo bite umeze neza jewe ni tukunuku nimero zawe nazikuye kuri TikTok nabonye ndana ibintu by'amatelefone n'ibintu kironka murabifise voilà point rero je bite umeze neza je nitwa sinakunda kwitaho nagenda kubwira ko ndagukunda tout simplement yego nkaje mukamwandika ati ni sawa yego umuntu ukwandika ko gukunda navyo ni byiza yego mugapana ngo bite umeze neza rero hari abantu gusa baca biyumvira no kugara ko sukugara bashe ibaze nka message zinga ugasanga mpa nimero ya chogeje sina basi nabona ari ivyo nyene nta bintu vyahatari umunsi umwe ndasoma hariho n'abantu bambwira n'ukuri jewe ndahantu mu buzima ati jewe nta kintu mu buzima naho mba mfise stress naho noba niri ubusangira abantu bakunda kusoma message ama commentaire bangira abantu barabibona naho noba niri ubusa ndashika kuri video yawe ngatwenga uwo munsi ngene vyanje genda mu ma message ndiko ndasoma nyene ndishura ama message ndiko ndishura haca haba message y'umuntu ariko arambaza ngo ndagusavye ngo umva yambwira ko ngo video nakoze ngo yari mu bibazo ngo nukuri yari mu bibazo ngo natwenze ku buryo sanga nibagiye nivyo nari ngo ikintu cyo no gumva no guhishi ngo ndagusavye ngo umpere imikashi yonyene uzobukoze ndavuga rero hari ibintu udashaka kwitavuga ati umuntu ngira ariko arasinda iki umva ushaka kwitaho ibintu ngivyo byose umuntu wese bye ko aravuga ngo ucuvyitaho ngo uvyitaho aguma yensista arambwira ati nukuri jewe ntihagire ikindi kintu wibaza impari mikashi yawe ndavuga atwa niba abantu ngira ashaka nimero yanje ningira ngo ashaka nimero yanje ndagira makenga ndavuga nti nta kibazo kandi ntuzera imikashe yindi atari nimero yanje y'umuntu tubana ndambwira ati imikashe yanje ni ashambwira ati mama zina basha umva je rero sinavyitayeho nca ndavyikawusha ndakomeza ubuzima uko bisanzwe bukengarutse kuri TikTok nsanga ko message arambwira yeskiza ambwira yuko ngo yagize akazi kenshi ntiyaronse umwanya ngo kundungikira ngo ikintu yari yanyemereye je rero navuga nibisanzwe sinavyitaye kubera navuga ati ari nariko arabesha abantu bose bumva nto kwizera umuntu utanazi basha nka swa gutyo onye buke sinanavyitaye ahubwo haheze umunsi umwe kubera natanze nimero atari gwanje umuntu nari natanze nimero acambwira ngo arabonye message ngo imikashi yo basha ndavuga hari ndanka yumva nari natse kuvyemera uwo muntu ntana nimero yanje yagiye ko ngwasa umva hariho abantu n'ukuri umuntu agukunda ta kintu na kimwe akwitezeko basha arayampa ndavuga
candagenda ndamwandikira ndavuga merci nabonye message aravuga ati nukuri ryoherwa naho uraturyohera kandi kini naco ntiwiteho ngo ni duke canke iki nukugushimira ko nanje kandi byavuye ku mutima nta nukubandanya bimwe ngo abantu ngo gume ngo acisha ku ruhande ngo mpa nimero ngo tuze turavugana gushika n'isaha uwo muntu nta indi message aranyandikira nta na nimero yanje aransaba abantu rero mukwiye kumera nk'uwo abantu rero hariho abantu ashaka kunda umuntu ata mpamvu ni ata kintu akwiteze ko dohotura yego abantu Imana ibaho umugisha kandi Imana ibaho umugisha hari umuntu ashaka kuza kugira ngo profite cyangwa kubonye kuhajyanya ngo ugira TikTok acha yumvira ati numukobwa w'indangare iki ashaka nyine gufatwa ashaka ariko hariho abandi bantu avuga akubona akavuga ati yego akakubaha tu cyane bro kandi Imana ibahezagire vraiment cyane yego abakunzi rero bayagateka tuzana ibyo dufungura basi ego tuzana ibyo dufungura twebwe rero guys koko twari twabibabwiye tugomba turye ibisigaye muza kubibona neza muri yaga mwabona ko muri yaga ukaba ushaka iganiro muri yaga oya aho ushaka ko tuba abagenzi ibyo biganiro n'ibiki unyandikire muri message muri commentaire ndazisoma ubwiye tuje nshaka ko tuba abagenzi urayengenda gutsamwa bye bye rero guys ciao ciao turamushimisha sisi nanje ndabashimiye we love you nani ndabakunda cyane muri abantu banje murankunda nta kijewe mba mbona umengo ni ibintu bisanzwe ndakunda je Imana ibahezagire mugume munyikundira nukuri Imana y'amabizu menshi bizu nukuri Imana ibahezagire nimwe bantu banje nimwe mfise nanje ndakujya mumbwira ngo murashaka kuba muri mu bibazo mukaba video zanje namwe mukagira nanje ndashaka kuba ndi no mu bibazo nkagenda nkaraba commentaire kuntu abantu bampezagira nkavuga wow kumva umutima ndemurutse navyo bintu vyanje navyo bibazo narimwe nkavyibagira